bakaruka n'intumwa mu makambi y'impunzi guhereza amahama za nakivale zatane hose hari intumwa za ministère de l'Intérieur zamaze ijayo kubwira abantu muga muri ico gihe urumva ugiye kuvuga ati bakoze ibintu bitajanye na opposition yanje ivyo that is your business yumva rero n'abavuga abakozi b'Imana ngo bataye umurongo narabyumvisa bivuga biragoye ko umuntu avuga ngo naka yataye umurongo kandi wewe atana wigeze ahagarara ko biragoye iyo influence raba bashiro yego raba hindi raba zungu baraje gusenga so batuzaniye agakiza n'amashengero igwa barayadandaje ubwiburaya amashengero barayadandaje barimwe amarimantashe abandi bashiramwe amaferume n'ibindi nta muntu w'imyaka nk'iyi yacu aje gusenga oya urumva mugabo ugiye kuraba Imana yari karatubwira ibintu ati muve mu butama musubire mu butambwe niko karoro yatanze ati burya rero intambwe ariyo ntare ntigere y'igikoko cyahizwa n'ikindi intare ntibayisigariza intare icyo yihigiye yo nyine yego ishonje iva hiri ikamenya yuko ijya kurondera intarambi canke ibindi bikoko irikorera n'amaboko yayo igafungura koresha ingufu zayo ariko uzura ubuntu bw'ububwebwe n'ubundi bw'ubukokoriya n'ububwanye buzu usanga buya bushakare n'ubundi bukaza kuraba aho intare yasigaje karunguruka kw'intare yavuye ku meza yiryamiye yagiye hirya bukaza gutora mu yindi mvuga mugabo kubera politike y'akarere politiki y'akarere yego turimo Burundi burimo hari intambara zihari zifatiye ku moko ivyo birashoboka rero ndakubaza abo bantu bavuga ko mugambwe umwe wababanye umwe bari aho baraza kudufasha kwishura no bamengo se no kwishura byashitse aho ubumwe bari aho hantu nibaza ko Yesu kugira umuntu yimuka avuye mu mugambwe ishobora kuba yimuka aje mu wundi uwundi akimuka avuye mu wundi wo bivuze imigambi 42 yego mu Burundi abantu bakava muri 42 bose bakaza bakimiminira muri umwe ico kintu kiba cabaye abarongo iyo migambwe yindi bakasura kwidoga bati hasigaye umugambwe umwe biba byashitse bari he araba bavuga yuko imigambwe imwe yindi iba yaratotejwe Yesu bagitwara bo havuguki uno munsi ntuzubone w'Imana gutwengeye guca uvuga ngo jewe ngo nigende umuhererezi wayo abandira abantu oya umugana wawo undi ati siniya konsa urayose unyarutsa kuko siso sinyoko yego ejo izo gukura kwibere ahubwo umuntu wese akwiye kumenya mu bihe byose arimo akamenya ko afatana kuboko na mugenzi we wewe nimba uri ugeze hejuru uri kuja hejuru hakaba ari uw'Imana ikwiye hejuru amanuka muzohurira ku ngazi uduga nawe amanuka muhitaniza ukuboko yego umuramutse umutegere n'ijambo ry'ivyizigiro yego kuko ikindi gihe yego mushobora gusubira guhura aduga nawe umanuka nimba uri mu ntebe y'icubahiro ntiwibaze ngo bayigusudiririyemo nimba uri umunyabwenge tangurura uti nimba uno munsi urya ugahaga ukabisesa ukamurara ku butumbe yaba uri umunyabwenge wari kumenya ku mubanyi ngene baraye rero ntugatwenga nawe ari mu byago ngo uvuye ngo we byabuze adresse yawe biraza aho uba birazi n'icyo ukora birazi n'aho ugendera ahubwo isaha yawe ntiragera birakubitsa n'igihe c'ibyiza ntugavuge ngo naka ngo ibyiza byaramusimbye turi ku nimero umwe wese ahezagirwa mu gihe ciwe mu gihe ciwe uno musi ugiye kubiraba ibihe byiza cyane kuri mwebwe mwese abakunzi ba Utamu Podcast twizere ko mumeze neza cyane ku bari mu Burundi ndetse n'abari mu makungu tubashimire cyane kuba mukurikirana ibiganiro byacu ariko mukagira nico munaterereye mu commentaire tumaze imisi tubibona ko ari positive cyangwa se ari byiza cyane kuvyo mudushikiriza ni niyo mpamvu twongera tukagaruka tugakora ibindi biganiro turi kumwe rero n'umuvuga butumwa umwana w'Imana
Apotre Isidore Mbayahaga nongeye kubaha ikaze mu yindi episode yindi. Yego ndabahaye bwakeye aho bukeye namwiriwe aho bwije. Yego murakoze cyane. Ku murango ni yamba. Yego. Mumeze neza? Gushika ubu nta musonga. Ariko turi mu isi yanduye. Tuyigendamo twiyubaye. Isi yanduye nyene ibintu biba bisaka umuntu agenda ari nko kugendera ku magi mw'icamake. Umuntu nta ubuntu bwaraheze mu bantu. Turi mu isi aho umuntu yahindutse impyisi ku wundi muntu. Rero mu bikoko tugomba kwiyubara kujya umuntu iyo reka aca mu nzira y'ivyatsi agenda araba ati inzoka yohabica hehe. Mw'isi kiyo nabonye cyo kwiyubara igikoko ca mbere kihari. Yego. Ni igikoko citwa umuntu. Citwa umuntu. Yego. Umuntu ni aragoye. Umuntu aragoye. Yego. Apotre tugerageje nko kwagura nkako kantu gatoya ugatanga nk'akarorero ugafatira nko kintu umuntu yovuga gute umuntu aragoye gute. Yose imivurunga nirimwo imibabari hari intuntu n'agahinda biri mu bantu. Yego. Bose ababifise. Habitewe n'umuntu. Ntabwo ari bikoko byabitewe. Urumva. Iyo byose biva ku bantu nyene wa mugana. Yego. Kubwawe nk'abarundi canke se nk'abantu bakurikirana bino biyago byacu kino kiyago cacu. Umuntu wumva wowe mufata gute? Umuntu yokunda uwundi. Yego. Mugabo kumwizera bikaba bike. Hama ikindi naco ukwizera umuntu ntibigukuraho kwirinda. Yego. Umwizere kandi umwe unamwirinde. Navyo ni vyiza. Bibiliya tubwira ngo umunyabwenge bagendana amakenga. Burya umuntu atagira amakenga agwa mu mitego myinshi. Yego. Rero hariho imitego imwe udakugwamo n'intambara urwana wamaze kuyigwamo. Ahubwo ikugwaho n'amakenga. Ukayisimba utarayishikamo. Rero ni vyiza ko umuntu agira amakenga. Umuntu ni byiza ko agira amakenga. Kintu Imana irinze ivuga ati umuntu agira amakenga. Burya hariho ikintu ciza Imana yavuze ku nzoka ni kimwe cyonyene. Yavuze ko inzoka z'ubwenge. Kandi abantu twoyigirako. Yavuze ati duce ubwenge tugira ubwenge nk'ubw'inzoka. Ariko duce bugufi nk'inuma n'isabo. Tugira ubwenge nk'ubw'inzoka ariko duce bugufi nk'inuma. Ituma yavuze ati tugira ubwenge nk'ubw'inzoka. Inzoka nicyo gikoko gifite systeme de renseignement iteye imbere cyane, très avancée. Burya inzoka irinze ipfa ni gake. Igendereza rye inzoka riteye ubwoba. Igendereza rikomeye bivuze amantene adashobora kuburuya byoroshe. Inzoka kugira izosokoroka ice mu mwobo ive mu mwobo ni ukuvuga iba yamaze gutorokanya amakuru yose yaho hejuru yo hanze ikamenya aho umwanzi wayo ari distance ariko urumva ikamenya iti umwase wanye ndavya hari nahazanana n'inzira mfashe ndashobora kurengana tudahuye atangorana kubera inzoka iriseriye kwijambo kuko Imana yaravuze ati nshize ubwanko hagati yawe n'umwana w'umuntu. Aho azokubona hose azokumena umutwe. Inzoka rero ntiyabifashe mineneko. Yaragumye. Ko kantu kari filozofi ikomeye yapo. Umunsi iryo jambo yacari hagazeko. Iriyubara umuntu kabisa ugeze ati tugahura. Ubuze urabe nta nzoka yicirwa mu ijambo. Oya. Oya ntibikunda. Oya. Ntawicira. Oya. Uzosanga yaguye mu ibarabara. Uzosanga yaguye mu nzira. Kubera yaciye abantu baco. Bisigura ngo rero umuntu akwiye kwiyubara no kwamana amakenga. Yego. Prudence nk'inzoka. Inzoka ivuye mu ishyamba ikagomba guca mu ibarabara. Ikagomba guca mu nzira y'abantu. Riske ni 99% kwihasiga gato. Ishobora gupfa. Aho rero urumva nico gituma burya hafi inzoka hapfa inzoka zikeye wanagomba urashobora kumara nk'amezi nk'atandatu utabonye ahantu inzoka yapfuye cyangwa umwaka kuko ni recommandation Imana yaduhaye mugira ubwenge nk'ubw'inzoka. Ariko turi intama z'Imana magabo ntitwomba intama nka zimwe z'ibitsembetsembe. Oya. Zitegera ziraba hejuru kandi n'umwaza ateza ashobora kuzana nayo. Oya nziye ntizigira ubwenge. Iyo tuba intama z'Imana mu kugamburuka. Kuko intama ziragamburukira umwungere. Intama ntizona, intama ntizivuza urwamo ntiziburuye abantu. Oya.
mugabo hageze kugira ubwenge tumere nk'inzoka nje rero burya kubera twahereye no mu majambo y'Imana ariko mu byo tuzakuganira nyene harimo ivyerekeranye n'ijambo ry'Imana n'abakozi b'Imana cyangwa se n'amadini ejo muri nabonye nyene icubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye yatumye ko abarongoye abandi mu madini nawe wari urimo ibyo rero nabyo turaza kubiyaga ko buryo bwiyaguye ariko kandi nipfuje ko tuza kuganira no mu byerekeranye n'amatora twimirije ya 2027 nayo umukuru w'igihugu hari n'ibintu biri ngaha hanze bivugwa yuko umukuru w'igihugu agiye kuyitoza hazahara nabonetse n'abandi bashobora kuzohangana nawe mugo ntabo turumva baravuga yuko bazitoza rero hari abari hirya no hino baba babona ishusho y'u Burundi mu matora uko bugiye kugenda cyangwa isi byimirije ko bitashobora kuba byiza ese nkiba bivugwa ngaha hanze apotre abariho mpera mwe ube nk'umuntu avyumvira nawe yirenganira nk'umurundi ubona bifise ishingiro kuvuga yuko Uburundi mu myaka iri imbere cyangwa se mw'iyi myaka turimwo nta kintu kizima kirimwo ahubwo bwarononekaye cyane kuri systeme turimwo y'umugambwe ubwa mbere hoho abantu bose bafise uburenganzira bwo kubona ikintu kimwe ariko bakibona kudasa ibyo nibisanzwe wewe wicaye ngaho nawe nkicara ngaha nawe kubwiye ukandika 6 rero soma 9 urabyumva kandi ikintu cyose kibaco bivanye naho uhagaze mu kirabo n'uruhande uriko kibanza urimo rero kuvuga ngo abavuga ibi nibi ngo birafise ishingo cyane birifise bivana naho bahagaze uruhande begamiyeko urumva rero umwe wese aravuga ati gende mukuri mugabo ukuri kuba ari kumwe hajya ukuri ni kumwe hari bivugwa yuko hari systeme y'ubugizi bwa nabi n'ubusuma bukogwa na bamwe mu bari mu nzego tuvuge ko ibintu baba bivuga babashaka gucafuza canke bafise nyene mugani wawe uruhande baba bariko bwa mbere ho ubutegetsi bwose ntibushobora kwiba ntibushobora gutoteza mugabo les individus bamwe yego iyo uvuze ngo systeme je sindacemera kubera systeme yose nshobora kubamwo abantu bakora kumwe mugabo no mu muryango mutoya umuntu arashobora kuvamwo akagira ingeso zidasa n'abandi banyamuryango ubu rero niyo bavuga ngo umuryango bumwe agatukisha umuryango mugabo si byiza yuko uglobaliza ugafata abantu kubacira mu kigunira kimwe muri rusange icyaha cyakozwe n'umuntu umwe na wene atakoreye ku nyigisho canke ku murongo yahawe niyo systeme uri kuravuga ucuvuga ngo ni vya system nimba hari umuntu umwe ufitaniye ikibazo n'uyo sivyo mugani ushobora kuvuga ngo abanaka kandi muri abanaka harimo n'abadashigikiye uwo muntu yakoze ivyo bintu rero muri ico gihe nibiba bibayemo imvugo ya politike yuko ugomba gupolitiza ikosa ryakozwe n'umuntu ukosa urikoze urikora wenyene sivyo mugabo ntushobora kuvuga ngo abantu bose biwabo wanaka canke basangiye umugambwe basangiye ubwoko basangiye intara bose bameze uko oya siko bimeze rero umuntu ariko arabivuga nakubwiye raba kuko hariho abantu bafise usanga bagira igikomere cuko bahiganirwa ubutegetsi n'abandi abo bantu bakabona ntibatsinze noneho bagacabona yuko wa mugambwe wabatsinze wose imyaka bazobaho bazokwama bavuga nabi ivyo rero navyo izo ni ingorane psychologique ni ibintu bifatira mu vyiyumviro no mu bwonko bw'abantu mugabo nta kuri kuba kurimo reka fatire ngaho nyene abantu bavuga ibintu bibi bitatu hariho ibindi 90 canke amajana vyiza abantu bose babona ko ari vyiza yego ibintu byose ntivyokwera de oya no mwijuru twari tuze ko hatekanye satani barigeze kwigumura uravuruga imana ugeza hino ijugunyi no mwise tuba tugize ingorane urumva rero kuvuga ngo systeme y'umugambwe kanaka ugaca ugomba gufata ikosa ryakozwe na papa utamu ukagegeka kuri systeme
no umuntu azi ubwenge nk'ibyo ntabyumva aca yumva yuko ibyo uriko uravuga ubivugana inzigo n'urwanko wanka ishirahamwe kanaka canke umugambwe kanaka mbe ntiwagombye kuvuga ikosa aho riri kuko yaba uvuga ugomba guterera uvuga ikosa aho riri ukavuga n'uwarikoze kugira abamurongoye canke iyo systeme ihindukire irabe iryo kosa barikosore burya nawe uzoba ufashije guterera mu nyungu z'igihugu mugabo ufasha abantu bose ukarunda hamwe cyangwa ugafata ibyiza byose umuntu yakoze ukabisiga irangi ry'ikibi abo bari kumwe kandi babona ko ari byiza none uba ugomba bose bace mu byumba cyo kimwe ibyokunda Apotre reka mfatira aho nyene rero hari abantu bavuga yuko burya leta zose zigira ama opposition zigira abantu baba nakubariye no mwijuru opposition niyo yahereye rero ibi byo mwisi ni fotokopi y'ibyabereye mwijuru satani rutarazi no abandi bari bibaniye neza mu murimo wa Edeni nta mvugo zibiri zariho oya raho ruzi yino ni ibyo bari oponyera ko rushaka kwicara ku ntebe y'Imana yego kandi yari umuntu amerewe neza yitwa Luciferi icyo gihe Luciferi uya ni n'izina ryiza nuko abantu batarizi Luciferi no kuvuga ngo ubwiza bukayangana kumbe nk'umuntu yo kwitwa Luciferi muntu yogitwa mugabo bivanye n'uwagizwe ubwa mbere Apotre uwo muntu yo kwitwa Luciferi mu bana beshe kuko nta n'umuntu ariho ubwiza bukayangana oya n'uwo yakayangana kubera yari asanga mu bwiza bw'Imana nayo handi ho wapi ni nk'abamwe usanga biyita ngo ni ba mazi yateke kandi basanga si byo basanga ari mwita mugabo mwitegereje neza agazembwa ntiwokabura ngo opposition yahereye mu ijuru niko waruvuze nanje narimvuze nti rero burya amareta yose kesho uzosanga afise cyangwa se inzego indongozi zose uzosanga zifise n'abifuza kuzikura ku butegetsi ni kwisi yose hari biyagoro bimaze iminsi bica hirya no hino byerekana ububi cyangwa se n'ibikorwa bitari byiza mugo bikavugwa n'abantu bavuga bati twebwe twavuye mu gihugu bimeze uku ni banaka batwangaje bakavuga yuko imyaka 20 heze umugambwe CNDD-FDD ufashe igihugu hari byinshi byononekaye abarundi bavyumva ni beshi kuko ibica ku mbuga hwaniro hariho ibyiza harimo n'ibibi ku bwanyu abarundi bofatiki ibi bintu mubibona mu yihe shusho bande babivuga nk'akarorero reka dufatire nko ku bantu babara nawe ntuvuye ngo dufate nko kwa barahunze muri 2015 ugasanga bavuga bati ubu butegetsi buriko bukora nabi kumbure simeshe ninga amazina mvuge muri rusange uko biri nibiri ngaha abantu barebona ku mbuga hwaniro nibiyago bitangwa na bamwe mwebwe mubibonye nkuko ntabwo bishobora gutera amakenga abarundi no gushira mu madida na barundi iyi ntwaro y'imyaka 20 abantu bari mu muriro udahera mubona ari iby'ukuri bwa mbere hoho nabivuze yuko iyo umuntu atsinze abantu mu mahiganwa akabatsinda inshuro imwe zibiri zitatu rimwe na rimwe bivamwo urwanko umuntu akakwaka kubera bamusumbije ufashe ibya 2015 byabaye twese turabizi kandi abapromotere baho barahari urabona yuko byankirije ibintu byinshi hari abantu bapfuye hari ibintu byabomotse hari amabara yahiye hari ibiki na biki rero mu bisanzwe iyo hagize umuntu ategura ikintu nk'icyo gutembagaza ubutegetsi ubutegetsi ntabushobore burya ubutegetsi bumeze nk'intare intare yiteye ikakunanira ukayikomeretsa byiza ubishoboye n'ubundi urayihunga rero nibaza yuko muri ico gihe umuntu ntaba yahunze igihugu ntaba yahunze umugambwe kanaka ntaba yahunze kuri yirukanwe n'ubutegetsi ahunze kubera amakosa yakoze ahunze ingaruka z'ivyo yakoze sivyo muri ico gihe rero ntawe uca ashira mu higunira abantu bose ngo avuye ngo abantu bose bahunze 2015 bahunze kubera hari ibyo bononeye ubutegetsi urabizi hari abantu bagira ubwoba umuntu agahunga kubera abonye ati gahungira radiyo twese iki kintu gihamba kiduhitana umuntu akavuma agahuza akagenda
mugabo leta ndibuka yuko yagize akigoro gakwiye kenshi kandi bakarubika n'intumwa mu makambi y'impunzi guhereza amahama za nakivale zatane hose hari intumwa za ministère de l'Intérieur zama zijayo kubwira abantu ati abantu ataco mwahunze ubwoba umugaruke sivyo mugabo rero nk'umuntu avuga ati jewe ubutegetsi bwa hariya ni bubi kubera ukunuku kubera abazi yuko ubutegetsi bufise idosiye yiwe muri ico gihe abakwiye kuvuga ku giti ciwe yego kuko uravye abantu bafise amadosiye bavuga bati twe tugiye ubutungane bwahava buduhagarika ni bake cyane yego mugabo urumva burya hariho abantu benshi bafata ikibazo cabo bakagomba kucambarukamo abandi kugira bumve yuko nabo kibaraba ico batinya n'abagitinyisha n'abandi kandi bobo ico bavuga yuko cyo bafata kitobafata urumva abantu rero kubera burya hari abantu biyumvirirwa n'abandi yego batigira batiyumvira ibyabo bo barindira ati naka yumvira iki kuri iki ati naka avuga iki twe tuzokorera ku ijambo avuze kubera n'ubundi mu kuzino niwe yari yavuze urumva arabizi kuturusha muri ico gihe ntushobora guca uvuga rero ngo ubutegetsi nibwo bubi oya ubutegetsi buba bubi mu gihe mufise ico mupfa ntibwo kubera bwiza pe oya Bibiliya yatubwira ngo uragomba kudatinya ubuganza ukora neza azogushima ariko ngo niwakora ikibi ugakora nabi ntiyambarira inkota ubusa niko byanditse mu gitabo c'abikorera muri ico gihe rero ntawe avuga ngo iyo mvugo bavuga umuntu wese yofatirako none we uri mu gihugu umaranye n'iyo system cyane niwo mugambo ndefute iyo myaka yose atacirakononera atakigukomakomye ko nimba udandaza nimba umutekano uryama ntihagire umuntu aguhungabanya ukaba wigisha abana ukaba utembera aho ushatse none woca uvuga ngo abarundi sinzi ko yabumvise imvugo y'umuntu yavuze mwene ibyo bintu wewe yifitiye icapfa n'iyo leta wewe woca wifatanya nawe nta mpamvu cyangwa wogumana iciza ufise ubona ico nico umuntu yogumana iciza afise anabona abantu bigaragaze kuza baragira amaso yo kwirabira no kugira ngo ntibagwe mu mutego w'abantu muri ibyo rero bivugwamwo abantu b'abakozi b'Imana nabo nyine ko uruhara rwabo rusa no rwatitutse gute abakozi b'Imana kera bari abantu bigishiye bakanagerageza no guhumura amaso bakabereka ati imbere hameze uku leta ibeze uku irikirakora ibi inyungu zanyu nizi ariko no munsi ngo abakozi b'Imana mushobora kuba muri ko murakora ibyaha umbiza nakubwira yego abakozi b'Imana ntibakoreshwa n'abanyapolitike canke abo muri opposition twebwe iyo washaka iyo bwizwa shingiro bavuga bakorera ko nane mategeko twebwe iyo bwizwa shingiro ryo mu isengero ni Bibiliya yego ni Bibiliya hari ibintu uza kumbwira na birabira mu shiruri ca Bibiliya nkazanga sibyo sinzobikurikira je nguma nkurikira ico birimbwira Bibiliya ivuga yuko ubutegetsi bwose ubutware bwose butangwa n'Imana niyo bushiraho niyo yimika abami kandi ni nabakuraho sivyo hama biradutegeka yuko tugamburukira indongozi tukazisengera sivyo mugabo tukigisha abantu misi yose kwama bayoboka indongozi nta mukozi w'Imana numwe ayoborwa na Bibiliya uzigera wumva ashika imigumuko nta numwe iyo umukozi w'Imana yagumutse agumukire mu masengesho aja kuririra Imana akavuga ati Imana uyu muntu ni wamuzanye sivyo kandi twaragukengurukiye uko uri souverain mugabo raba uhindura umutima wiwe uyobora ivyiyumviro vyiwe adukorere neza kuko ibi nibi turarembye tumerewe nabi mugabo nta mukozi w'Imana umwe uzukumva yahagaze imbere y'ishengero ngo avuguruze y'umutware yavuze cyangwa abwira abantu ngo naka ngo bimeze ukunuku oya ntibyokunda oya muri ico gihe wocu usohoka ukambura umusaraba ukaja kwifatanya n'abandi ukaja nawe mwibarabara twebwe twigisha abantu kwihangana
no gusenga Imana. Biba tubwira ngo umutima w'umwami w'Imana ufise mu kiganza kandi ngo utumbereze aho ishatse nka kugitumbereza amazi y'uruzi. Uravyumva? Muri ico gihe rero reka kubikura amaboko y'Imana we ngo vyigerere ngo ari uca urubanza ngo uvuge ngo bivyogenda gutya na gutya kandi kenshi wanashaka ivyo wewe uvuga yuko bitagenda neza isinzi ry'abandi basigaye bo barabishima. None we wumva uje kwakiza abakozi b'Imana bo cyari babikuye kubera umukuru w'igihugu haradutumira cyari kagendera mu isengero amasengero atandukanye none kuva kera ku bami ba mbere burya umwami yamagendana n'abakozi b'Imana abahereze babaye hafi n'abavuga nibo bari n'abahanuzi biwe muga muri ico gihe urumva ugiye kuvuga ati bakoze ibintu bitajanye na opposition yanje ivyo that is your business. Iyo ni migambi yawe n'ibikorwa byawe naho bihuriye no kuvuga ngo abakozi b'Imana bateza kwemera opposition bateza gushikira ubutegetsi ahubwo bakoze ikinyurano. Tugomba gushigikira uburongozi tugomba kububa hafi imigambi myiza yose bafise tukayigira nk'ubu Perezida Gitega iyo reka twigisha nibyo nashaka kugira reka twereka uruhara tugomba gukora nk'abantu barongoye amashengero muri literambere rikajana mu gihugu iyi vision ya 2060 ibintu byo kugorora ubutungane ibintu by'iterambere byo kabantu bagomba gukora ivyo byose bifise imirongo Bibiliya ibivuga kwari kugutwibutsa urumva rero abavuga ngo abakozi b'Imana ngo bataye umurongo narabyumvise bivuga biragoye ko umuntu avuga ngo naka yataye umurongo kandi wewe atana wigeze ahagarara ko biragoye iyo influence ntishoboka ku banyamigambwe ku bayoboke bandi mugabo ku muntu azi icyo ari cyo gukorera Imana yahamagawe ikintu cya mbere yisunga Bibiliya. Urakoze cyane ni Apotre Izori Bayahaga kumbure ngo ico kwitwa yuko muri ko murata umurongo ntabwo bikwiye kuko ubivuga ntabwo nta shingira afise reka dufate ibyo muvuze ahubwo munyemerere turabe ejo mundi mwari muri mu kiyago n'umukuru w'igihugu cyangwa se umukuru w'igihugu yari yabatumye ko abaserukira abandi mu madini mu byo yabashikirije nyene kwari kwibukanya ibyo mujejwe n'ibyo mukwiye gufasha mu iri terambere rya 2040 na 2060 ese nimba atari banga intumbero nyamukuru neza tuvuye kwako kantu mu buryo buri detail mwayazi kino mukuru w'igihugu nk'abakozi b'Imana nibaza ko atari banga uko biri kose ibanga bavuga ngo plus de 2 c'est déjà une foule ikintu kitari hagati y'abantu babiri ntigishobora kubibanga uko deja mu Burundi muri ministere cyangwa mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu n'umutekano nibwo bwemerera amashengero kugurura cyangwa gukora nibwo bukontorora hafi bukagenda busuzuma ingene amashengero akora amashengero yemewe avuze agrema batubwiye ko ari amajana 8 amajana 8 aravuze agrema n'amaprise d'acte y'abarepresentare ngo baye aho rero ntushizemo amaparuwase y'imwe imisigiti n'amakereziya n'ibindi uravyumva urumva ko hari nk'ishengero musanga bise amaparuwase arenga amajana 4 birashoboka urumva n'amashengero menshi cyane rero muri ico gihe abo bantu bangana gucurumba ko batoyaga ibanga oya nibyo ukunda biba ari ibintu biri kumugaragara kandi biri kumugaragara kira noneho ivyavuzwemwo kandi kinyegezwa kirimo kuko nta kibi cyarimo ni ibintu byiza biba bikeneye ko abantu bibutsanya kuko icyuma gikarisha ikindi kuko je nabana bivuga burya umukuru w'igihugu niwe mukozi w'Imana mu bisanzwe asa nuko afise umuhamagaro Imana yamuhaye urutu abandi sivyo niwe mu bishop mukuru kuko twe twahawe kuragira amajana cyangwa ibihumbi bingahe mugowe n'amabiri wewe afise paruwase yitwa igihugu
muri abo bantu rero ajejwe natwe turimo yego sibyo rero tukavuga yuko tukabutse ko cyo wari uvuze ibintu yatuyagiye n'ibintu byiza cyane yego kuko yavuze ati abakozi b'Imana abantu murongo y'amashengero ni mwebwe mukwiye kumfasha kwigisha abantu gufatana mu nda ubumwe na cyane cyane yuko hariho abantu bifuriza ikibi igihugu bagakorera ku bikomere cyangwa ku bintu byabaye bibi hano batanguye kuza basura kwigisha amacakubiri y'amoko sibyo havuga ati abakozi b'Imana mugomba kubwira abantu yuko bagomba guhagarara mu bumwe icyo kintu cy'amacakubiri kikavaho abantu bose bakomeye igihugu cyabo ari cya bose ubwoko bwabo ko ari abarundi bagomba kugumana wumva ni ijambo ryiza kandi usomye wandika igitabo cy'abanyefeso yaravuze ngo amacakubiri y'amoko yakuweho n'umusaraba sibyo amuzisa yazagomba no kutwibutsa yuko dufise uruhara kugira ngo abantu barehe gushwiragira abantu barehe kujana n'inyigisho mbi inyigisho z'amacakubiri n'inyigisho za shitani wanashaka ko shitani ntiyunga arasambura urumva icya kabiri cyari cyo kuvuga ati abantu benshi baridoga na mwebwe muri mwebwe mufitaniye imanza abanyamadini yego ko yavuze ati muri ayo mashengero amajana 88 ari agreye amashengero amajana 7 yose ari mu ngorane bari mu mburana bari mu bibazo bitandukanye donc mu yindi mvugo yarakeneye yuko kumva ko natwe ubutungane abantu bidogera tugomba nyabona no kuraba ko mashengero twebwe nyine turongoye ubwo butungane tubukurikiza sibyo ubwo butungane buhera hasi hanyuma yavuze ati kandi abantu bose bari mu gitanda cy'ubutungane basenga mu mashengero yanyu sivyo nibo bakora nibo basenga basenga mu barokore bagasenga mu misigiti abandi bagasenga muri eklezia abandi bari mu yandi madini ati rero buryo ubutungane kugira umuntu atunganiriza abandi n'umuntu agomba kuba yaramaze guhinduka mu mutima agahinduka mu vyiyumviro akamenya yuko agomba guhagarara iminsi yose mu ruhande gukuri none mwebwe rero nimwe mwababatije nimwe mubajana ku ngaburo yera ni mwebwe bareze b'imitima yabo tangura nk'ubwo mudufashe mwigisha abantu kuko ugiye kuraba abo barenganya bari mu mashengero iwanyu abarenganywa niho bari barasengana nabo batunganiriza baca imanza niho bari tanga inyigisho kugira ngo umuntu yumve ingaruka mbi zo kurenganya sibyo arihe kurenganya hanyuma nabo baca imanza bagatunganiriza abandi babwira ingaruka mbi zo guca urubanza rutariko kugira ngo abantu bamenye yuko hadakwiye gutsindwa umuntu yari gutsinda urubanza hatsinda ukuri icyo kintu ariko aratubwira kandi numva ko cyumvikana hanyuma icya gatatu yatubwiye ni iki kintu cy'iterambere aravuga ati ni byiza yuko mwigisha abantu kujya mu ijuru mukabigisha kwiyeza no kwikura kw'ibyaha muga mubigishe yuko iterambere cyangwa umugisha bica mu bikorwa abantu bagira umwanya wo gusenga mugabo mubigishe no kujya mu bikorwa by'iterambere nimba ari ama-association bajyamo nimba ari amakoperative nimba ari umwete bakora muheri wanyu mubigishe yuko bakora kandi effectivement nibyo hariho abantu usanga bakontribuwa mu bunebwe no kutagira abantu icyo bakora none uri umupadiri cyangwa umupasitori ugahamagarira abantu amasengesho y'ukwezi kose badataha umuntu akamara ukwezi kose ari mu masengesho ukwezi kose atakintu na kimwe bahereje iminwe none urumva yuko nihagera abandi ko bimbura abo bazokwimbura iki kiba ari ikibazo birira bivuga neza ngo ikintu cyose kibiza umwanya wacu hari umwanya wo gusenga hari umwanya wo gukora hama ntiwibagire yuko ijambo nyine rivuga ngo udakoze ntakajye kandi Imana iravuga ngo nzohezanya ibikorwa by'amaboko yanyu nico gituma wanashaka ndanamwunganira Imana ni Imana de principe Imana ntigira santima buke mu bintu itagira ibigumbagumba ntigira nama Imana iragororotse igushiriyeho umurongo ukoresha kandi nubwo woba uri umunyabyaha ugaca kuri principe z'Imana ukazikorerako resultat ni yayindi positive raba bashiro raba Bahinde raba abazungu barahevye gusenga so batuzaniye agakiza n'amashengero igwabo barayadandaje
ugiye buraya amashengero barayadandaje barimwe amalimentation abandi bashiramwe amaferume n'ibindi nta muntu w'imyaka nk'iyi yacu aje gusenga oya urumva mugabo ugiye kuraba Imana iguma ibaha ubutunzi n'iterambere kubera n'abakozi bari kuri principe z'Imana bari kuri principe baza ati ijambo Imana yavuze kora naye ndaheze ibikorwa by'amaboko yawe nimba wanashaka ugiye kubiraba yaba gusenga ariko kuza n'ubutunzi Afrika bari ya mbere Amerika ibisumira iwacu uburaya babuza kudupfukamira nibyo nitwe tuba turi ba boss mugabo raba ntushobora kugenda imetero 100 utabonye shengero cyangwa musigiti ngahe wacu ntibikunda oya nivyo hari ivyumba by'amasengesho bitagira uko bingana hari n'imisozi batagitera ko ibiti cyangwa bagira ibindi bintu yiswe imisozi y'amasengesho uzohasanga abantu ku munsi ku mwaka hasengera abapastori bake n'ibihumbi 5 muri Afrika yego abavugishwa bo bariyadukiza ku mwanya kandi bose bahurira ko bavugana n'Imana direct mugabo rabo tujuru turacari babandi bateza amaboko ni preuve yerekana yuko Imana ntiyanse gusenga kwacu nuko dusenga mwa ntitugendere muri principe zayo ntidukora turakora mugabo bama turasenga ntidukora ngo ironke ivyihezagirira kandi numva izohezagira ibikorwa by'amaboko wize yiga avuga ati byo Imana yomfasha gute nkaronka inzira injane buraya yego niko bimeze donc urumva ugasanga yariko aratubwira ibintu ati muve mu butama musubire mu butambwe niko karorero yatanze ati burya rero intambwe ariyo ntare ntigere y'igikoko cyahizwa n'ikindi intare ntibayisigariza intare icyo yihigiye yonyine ishonje iva hiri ikamenya yuko ijya kurondera intarambi canke ibindi bikoko irikorera n'amaboko yayo igafungura koresha ingufu zayo ariko uzura ubuntu bw'ububwebwe n'ubundi bw'ubukokoriya n'ububwanye buzu usanga ujya gushakare n'ubundi bukaza kuraba aho intare yasigaje karunguruka kw'intare yavuye ku meza yiryamiye yagiye hirya bukaza gutora mu yindi mvugo yagomba bavuga ati si byiza yuko umurongo wose tugenderako tuwuhabwa n'abazungu kandi ibyo dukora biri ngaha isi yacu irimbuka ubutare burahari ibikorwa bitandukanye biriho n'ibikoko hano woroye bigenda neza bwira abantu bajye ku kivirera sibyo kuko akagaya abazungu bagaya abanyafurika nuko bazi yuko tutobaho tutobaho batadusigarije rero nico ariko aravuga ati nyabona abarongozi b'amashengero haguruka mubwira abantu bakore va mu butama muje mu butama kuba intama muje mu butama mumenye kurya ikiremve mucira sheko afite jambo ranakomeye mu buzima buryo umuntu wese yize kwikorera no kurya utwo yakoreye byo bari byiza gusumba biragabanya n'agasuzuguro biragabanya n'agasuzuguro ni mvugo urumva igihugu cyo gutera imbere ngo higera ahantu cifashe kitariyambura agasuzuguro mu yindi mvugo c'est un président visionnaire akeneye ko igihugu kira kiti tuzoba autonome tuzoba n'ibindi bihugu mugabo ariganyagana dushora nabo bashora tugura nabo baza kugura egome ni mvugo urumva ko yaramajambo meza ku bwanyu murabona ko birashoboka ko biza la mise en application kubishira mu ngiro ivyo mwayaze murabona biza kuborohera nta ntambamye mu bibonamwo nta nimwe kuko nta kintu giteye giza kugorana cyarimo nta ntambamye nimwe kuko hari kutwibutsa icyo umwe wese yahamagariwe umuntu wese akamenya icyo yahamagariwe sibyo burya igihambaye si ukubaho burya igihambaye no kubaho uzi impamvu ubayeho kugwana n'abanyamacakubiri cyangwa abantu batanguye kuza kwigisha amacakubiri mu gihe byari byaravuyeho mubona muzobishobora byoroheje ese ingufu mubona bazikura he mwebwe nko mu madini wanyu no kubera kwibagira ijambo ry'Imana bo oya so kwibagira ugiye kuraba ijambo urabye Yesu Kristo ibintu yavuze mu Matayo 24 hari ibimenyetso yagira yerekana bizoba igihe cyo guhera ku isi kiragomba guhera
yavuze yuko hazoza abantu benshi mbese bamwe bita bavugishwa abandi bakora ibitangaza abandi bakora ibintu mugabo ari satani inyuma yabo rero nibaza yuko ugiye kuraba ubwa mbere gito amacakubiri ubuye satani agomba kwiyigisha bigafata nuko urukundo rw'abantu rwagabanutse ndetse rusa no rwaheze urumva umuntu ugasanga kumwinjira ngo mubwire uti naka niwe yatumye ibibazo urimwo ubibamwo kuvyumva biramworohera abantu barabaye febe ariko ugiye kubiraba nibaza ko iwacu n'ababivuga nta musaruro babikuramo kuko igihugu cyacu cyaragize umugisha mu by'ukuri perezida Ndayishimiye na leta bari kumwe urabona ko bashyize ingufu nyinshi kugira ngo babomore ikintu cyitwa amacakubiri kera siko byari bimeze bataza ku butegetsi wanashaka muri za 2020 urumva yatoye n'igihugu urumva kikiri mu ngwara za 2015 twavuze abantu bari bacibonamwe bamwe bati jewe ko ndi mu bwoko bwa kanaka naho akaba yakoze ibintu bimeze ukunuku ubu nanje bamumbonamwe sivyo ubu bwo baragiye barabumara mu bantu ubu nta muntu yovuga ngo afise ubwoba bwo badasanga ubwoko oya nagiye umbagije umwansi wanje byo gutangaza ko gushika kuri 100 nimba mvuze benshi nta muntu tudasanga ubwoko usangamo uzanga benshi tubuzanga benshi rero umusangira ubwoko biraguye ni ikintu kiza gukangura abantu kuko ugiye kuraba nta kintu na kimwe batakoze kugira ngo ikintu c'amoko intara amacakubiri y'amadini cakubiri y'ibindi bintu bitandukanye abantu mu by'ukuri abantu bopfa ibindi muri iyi minsi nta bihari oya nta mugabo kubera politike y'akarere politike y'akarere yego turimo Burundi burimo hari intambara zihari zifatiye ku moko ivyo birashobora kugomba kwafekta hano iwacu bakabyinjizamwo kuri ubwo bwoko buvugwa muri izo ntambara na hano iwacu buhari yego donc babone yuko ahubwo nabone batari epargne ahubwo nabone intambara ishobora kubashikira irategurwa ahubwo bivanye n'ibiriko berekana ko bikorwa handi mu karere Messi no nimwe nakubwira ntugafate ijisho ryawe ngo ujyambike ifime kuvuga ngo nakazondabira umuntu wese nirabira nige kwirabira ahari twe nibaza yuko oya kugisigura biroroshe apotre aya majambo kumbure mwayaze numva ari amajambo meza ariko twimirije kuja mu amatora benshi babanavuga bati sese umugambwe umwe tino umugambwe umwe nta kimirije kuba hari abantu bavuga ati iyi ntwaro yishigikiwemo n'abantu benshi bamwe baramaze no gufatwa nabo banyamadini barimwo mwebwe aya matora mo nk'abantu bari mu madini muratanga inyigisho nyabaki kuko inyuma y'amatora kenshi yakunze kuba byinshi canke imbere yayo hakaba ibindi byinshi abo bantu bavuga ko umugambwe umwe wababanye umwe bari aho baraza kudufasha kwishura no mamengo se no kwishura byashitse aho ubumwe bari aho hantu nibaza ko Yesu kugira umuntu yimuka avuye mu mugambwe ishobora kuba yimuka aje mu wundi uwundi akimuka avuye mu wundi wo bivuze imigambi 42 yego mu Burundi abantu bakava muri 42 bose bakaza bakimiminira muri umwe ico kintu kiba cabaye abarongo iyo migambwe yindi bakasura kwidoga bati hasigaye umugambwe umwe biba byashitse bari he araba bavuga yuko imigambwe imwe yindi we yaratotejwe canke yasambuwe ivyo ntavyo zambuwe gute igasamburwa n'abari bavuye mu mugambwe kubera puissance bafite canke se ndongoye umugambwe ukantwara nabi cyo ukagomba kumfata uko ushatse canke ideology y'umugambo ukayihindura ukayigira iwawe bikavaho dushwana hama nkagira aho nimukira handi Yesu aho nimukiye niba bateye ibibazo iwacu kugira nimuke cyanje nawe tutumvikanye ni jewe ni wewe nanje tutumvikanye none urupfu n'imfane biva biragendana oya ari ibintu d'abord ibintu bihanze abarundi subwishi bw'imigambi oya
ubukene bw'imigambwe buvuga ngo imigambwe ngo yabuze hasigaye umwe nimba umwe ushobora gukora ibyo abarundi bakeneye n'ubundi n'ihanga rimwe n'igihugu kimwe yego sibyo buri mugambwe ntuzogira perezida oya ngo tugire abaperezida 42 perezida azoba umwe yego imigambwe yose nzokwitwa imigambwe yatsinze amatora yego hazotsinda umwe ikiba gikenewe nizi ibintu abene gihugu bakeneye yego bishoboye kuboneka nta murundi nibaza ko yorada asinziriye ngo bavuye ngo bamutoye tansi iri hejuru yego kubera ngo imigambwe ngo yagabanutse yabaye mike mu gihe yaraye ari yagahaga agashaka kugira umutekano agashaka kubona umwana aja ku ishuri akabona yuko ubuzima bwiwe bushobora kuba buri stable nta tansi bazomutora ngo wiha ikibazo c'imigambwe 22 yabaye umwe ngo kimeze gute oya mwebwe rero nk'abavuga butumwa muzokora iki kuko imbere yaho habaje hamwe burya inyungu z'igihugu ntizingana n'inyungu z'umugambwe kanaka oya nimba umugambwe wawe utashoboye kwizerwa ugenda wicara urabe gituma jewe abantu banje batanyizeye gituma abantu banje bamvuye ko bakaja gutora uwundi mugambwe yeske ibintu bimeze gute sibyo donc ariho igitabo ntuze witwa Robert Kayanja yanditse cyitwa Meet Yourself ni nko kwikontorora wenyine autoobservation twahuye reka je mpure na jewe nyine autoobservation wiraba Meet Yourself genda ahantu wenyine urabane nawe wenyine uraba uti wikontorora neza wiraba gutya kubera iki introspection kwiraba naka ko twakundana yanyumva impamvu atakinyumva nizi urabe ko zitoba zitavuye kuri wewe nyene ni wasanga zavuye kuri wewe ni wiyakire wiyakire uvuga uti sibo barundi ni je byagoye ariko sibo mugabo muri politike byawe byoroshe politike akeshi imigango imeze nka bimwe byashika muri Edeni hagati ya Adamu na Eva na Yakobo nta numwe yemeye responsibility nta numwe yemeye amakosa tije byabigenza oya Adamu Imana imubajije ati gute ati se wa mugore wamwe umugore ati wowe bite byawe ati yanzoka uravyumva mwindi mvugo biragoye ko kenshi umuntu yagiye guhiganwa yaramaze kwemera abarundi ko akomeye kandi afise ivyumviro bisumba ivy'abandi n'imigambi isumba y'abandi abarundi bashira kurugara bakagosora bagasanga ivyo byagiye mu muguruka ntavyemera aguma abona ati ujya aye batoye niwe mubi sivyo nibareka abarundi bazoca urubanza abari mu madini murabatekerera ubuhe butumwa rero kugira ngo kuko imbere y'amatora abantu harige bagwana bagatukana bakavugirana nabi nta muntu asenga Imana mu kuri no mu mpwema yotoka none bagwane nawe bapfuye ivyo bintu aya ndabona urumva ntibinakeneye kuko mupfiki kumwe wese afise ububasha bwazokwerekana ega ni kwiexprima ntibinakeneye hagati y'abantu bagwane bapfa ivyumviro ni mu kazu k'amatora niho bibera byose ni wizindukira hakiri kare sibyo witorere ucyo usura ku mirimo yawe ibisigaye senezo zera hano bazabwira ati naka niwe yabaye perezida rero ni muyoboke nta bindi nayo ibindi byo ntagi umuntu araharira n'uwundi ngo nk'aba bantu usanga bagwana ngo bapfuye ngo ekipe ngo zatsindanye nabi ngo barwite yabibye uwo muntu uri ngaha ariko akeneye ekipe zo mu Bwongereza ukajaga ukemera ngo uri naka ngo cendi Barcelone ngo ndireyare ngo barwite yabye ugasanga umuntu mwatase mwagwanye abantu bagacana inguma bapfuye ibintu ibintu by'amatora bifise amateka bigenga bafise abitunganya twecyo dusabwa ni kimwe gusa kuzinduka kare tugatora nta bindi wewe ndagutoye nkasanga ndagutoye jenyene reka gupfana abandi nije wari ufise nta wundi mugabo ntihagire ikintu coza
ukije guhungabanya amahoro n'umutekano twifitiye uvuye ngo jewe ngo mutemeye cyangwa ngo ibintu bikunuku ngo biraba nabi oya nibareke nibagende bumvikane nimba ari byabo nyene twe gusa hazogera igihe cy'amatora twitekaniye yego hama bisigaye tuzoheza tugende tubereke umwe wese azobona umusaruro yaronse canke abone icizere abarundi bamufiti muri ico gihe nibaza yuko nta mutsi wishibere ikuru nuko umuntu agatwarira bose nta mutsi wishibere kumbure ndashaka kugera kuri kino kintu nimba bamwe bavuga bati numugambwe umwe abandi bakavuga bati imyaka 20 iraheze bimeze uku ariko hari n'ikindi kintu nawumvise muri ino minsi yo kiravugwa demokrasi mu gihugu cy'u Burundi canke se intwaro rusangi ngo ntayo demokrasi kubgawe ubona tugereranye demokrasi yo mu myaka 20 abarundi bari mu ubu na demokrasi y'imbere ya 2005 nivyo kuri ubu niho demokrasi we yarabuze ku barundi bazaba baratubeshe ukuntu bayitwigishije rero la demokrasi c'est un gouvernement du peuple par le peuple et par le peuple niko ndavyumva uko bayitwigishije ngira ngo abandi baba bibona yaho uvuze ko hari umugambwe umwe niyo ari demokrasi nibaza ko hari naho wasanga harimo na za kudeta rimwe na rimwe kudeta urumva si iyo si c'est pas démocratique nyereka rero ingene abantu bavuga yuko bata demokrasi hari bo bafise ukuri canke nta kuri bafise nimba bafise ukuri bivana n'ingene benterpreta demokrasi peut-être bifatiye kuri ico twaje kuvuga ati imigambwe myinshi yamizwe n'umwe bo bakumva ko demokrasi ari ubwinshi bw'imigambwe sibyo mais la demokrasi nuko umuntu ashikiza iciyumviro ciwe sibyo uko cyo wagisa cyose mugabo kikakira nuko umuntu arongorwa n'indongozi yitoreye sibyo yego muri ico gihe rero demokrasi bihari uravye demokrasi ngira abantu ko bayumva nakajagari cy'abantu bumva demokrasi ko arakajagari oya siko biri uko biri kose demokrasi no kuhijamba bene gihugu bagaheza bakavuga ati turakeneye indongozi kayirongora mwebwe ni muje hamwe muyidutorere mwitorere indongozi zo barongora mu gihe indongozi hari yagiyeho biciye mu matora habe n'igihugu bose batoye ata muntu n'umwe bakumiriye niyo demokrasi hanyuma indongozi yagiyeho ikibuka igatwarira abatowe abayitoye n'abatayitoye sivyo nivyo n'ahandi hoho kuvuga ngo nta demokrasi hari demokrasi no kuvuga itahari no kuvuga hari intwaro ni cagi haba hari intwaro yajogora duhure hamwe umuntu avyuka mu gitondo akaryamira ubundi akavuga ati ndakwirukanye yego sivyo ivyo rero nibyo byavuyeho cagihe habayeho amatora ya mbere muri 93 igihe ca Frodebu ari baje kuvuga ati haje intwaro ya demokrasi nayo kuva kiriya gihe nubwo demokrasi bace bayica umutwe kubera bisha abantu bakica leta yose abandi barivyokiranije barayigwanira kugira ntigende akagirira amatora yagumye abo yego none umunsi araba kira peut-être ngira badutahura kutari kumwe demokrasi ariko jewe wapi sikubitahura nimba abantu bose bafite uburenganzira bwo kwiga bakiga kumwe bakiga hamwe yego abantu bagira uburenganzira bwo kwivuza yego bagira uburenganzira bwo kuja mu ntwaro bose bakisangamwe abantu bagira uburenganzira bwo kuja mu gisirikare bungana no mu gipolisi sivyo yego ugasanga kuva hasi gushika hejuru nta bwoko kanaka nta mugambe kanaka nta bakumiriye bose bakisangamwe cyane baza kwiyo demokrasi bihari kuko nubwo hatsinda umugambwe umwe nkuko babivuze haza umugambwe umwe muri aya matora aheruka ugiye kuraba abantu bose bakorera mu bisata vya leta yego bose ntibari muri CNDD-FDD oya baragabuye bari mu migambwe itandukanye hari n'abatari mu migambwe hari n'abava muri ayo madini nyene uri kuravuga mugabo ugiye kuraba iyo demokrasi yego irashobora kuba itobura gatosi mugabo ntocuvuga ngo ntayihari
ko nyene nkuko twabivuze nta vyera ngo de umva ivyo ntivyobura turi mu bantu twabona abantu nta saba marayika ako kantu uvuze saba marayika birashobora gushika hakaboneka gakosa k'umuntu umwe si kuvuga ngo ni naka ngo ni bose baba bameze uko Apotre hari amakuru abavugwa hirya no hino mu bakavuga bati nyene icubahiro mukuru w'igihugu ashobora kuba akora neza mugasanga ba bantu bo hasi bamukorera nabi ubutumwa bwo si bubatuma abantu bavuga yuko ata demokrasi hari icyo ni ishobora kuba hari umukozi w'Imana umwe bigeze kubaza yari afise abana bafise ingeso zidasa nizogizwe n'abana umukozi w'Imana bamubajije impamvu aravuga atega nubwo n'umukozi w'Imana yego simbyara abamarayika mbyara abantu urafite kuba umwana wo kwa pastor cyangwa wo kwa musenyeri yokosha iryo siko rya musenyeri wa muganda ko rega nk'ubu nyene kuntu tuba tubibona umwana wa pastor ntiyumva ntiyabyaye abamarayika yabyaye abantu rero burya mu burongozi ibyo n'ingorane zihaba indongozi irashobora kuba ifise ishaka ryo guhindura ibintu n'uburyo byose twadondagura by'ubutungane iterambere umubano mwiza iki mugabo ugasanga rimwe na rimwe kubera dufate nk'icy'ubutungane none umukuru w'igihugu n'ubwo kwitwa le magistrat supreme azosiyeje amasentare yose ntibikunda bishoboka ateza kuba afise abantu yizeye bari hirya no hino kandi urumva yabahaye bubashe kugira abakore baca imanza bishitse rukagenda nabi eske uno munsi ukaca uvuga ngo ubutungane ngo ntibumeze neza uwo bwagiza perezida cyangwa umuntu akwiye kuraba ati none vyapfiriye amajahe kuko nico cyo bacamanza abantu bavuga inyamiramabi abapolisi abapolisi canka n'abaprocureur ese baza ko bose bakora nabi hari abakora neza la majority usanga babikora neza mugabo ugasanga umwe ashobora kuba afise aho kageso katari keza ho kurenganya canke gukora yandi makosa gucisha impande y'amateka akora ivyiwe uwo ni baba bakwiye kuraba Messi no ugiye kuvuga ngo tuva mara nuruzocuza nande forume bashasha kandi nta n'ivyo uzoshobora n'abandi bazozara abantu baze gusiyeje amasentare no hariho ibintu abantu bakwiye kuraba bakavuga bati none turavye ubutungane ingene bumeze uyu munsi n'ingene bwari bumeze mu myaka ingene nico kimwe nta kirahinduka nimba hari kimaze guhinduka cyahindutse kubera iki si igitsura cy'umukuru w'igihugu yego none mugomba ibintu vyononekaye imyaka 70 sivyo imyaka 50 n'iyindi hafi 60 bipfuye umuntu aze mu myaka 5-6 aba bihinduye biragoye mugabo kamene tube twibuka no gutera intege indongozi rimwe ukamubwira uti kabisa turavye aho ibintu byavuye naho bigeze burya intambuko irahari hari ibyagezweho rero ugacura abahubwo ati none kugira bihinduke n'ingoga twomuterera iki twebwe uruhara rwacu n'uruwe nibyo n'ahandi hoho kuvuga ngo mbese abavuga ivyo benshi bahora mu butegetsi amajority usanga ari nyine bahora mu butegetsi ese bagitwara bo havugwa iki uno munsi barashobora no kuvuga ati hari ikitagenda neza hariho ikindi gihe ku ntwaro yabo atanu wavuga nubwo burenganzira bwo kuvuga uti sanovapa iki n'iki ntabwo wari ufise yaba yindi crime nawe ucufatwa none umunsi baravuga abantu baravuga kandi ikindi acugiye kuraba abanyagihugu no munsi barafise icizere cy'ubutungane kuko baravuga ati wewe nubwo ndenganije ndabizi nibabimenya hejuru bazondenganura hari ikindi gihe twigeze kuba musanga umuntu ararenga bakavuga ati banamubwira yuko yatsinzwe bakamwubije ko agenda ashimye yatsinzwe ushime kandi ushike uvuga ko byagenze neza ucubaho uri imbabare mpore utumbira imbere ntuza kabona munsi umuntu asigaye arira bakabona amosozi yiwe yarize Messi no hari ibihe twigeze tubamwo aho umuntu atagira n'uburenganzira bwo kurira cyangwa ngo avuga ati narenganijwe rero ni ukuza barara abantu ibintu bigeze daboro bakabanza bakevarwa ibyiza bihari imbere y'uko ubona uti ikitagenda neza niki hariho abantu
du matin au soir, du lundi au dimanche, du premier au 30, de janvier à décembre. Ni côté négatif gusa. Ibibi gusa. Aya. Kandi abo bantu ntibabura muri societe. Oya, ariko si beza. Si beza. Si beza. Kandi umuntu ntibakwiye kuba intangarugero ku bandi. Oya, abo si umuntu yo kwisunga kugira ngo abone icerekezo ciyaje. Oya. Aya. Hakwiye kubaho ukuraba kameme ibyiza akaba ari bwo nta muntu n'umwe atogira ikimunanira. Ariko raba inguvu n'umwitwararika afise bw'ibyo amaze gukora kandi ariko arakora neza. Hanyuma nawe uterere muri ico gisigaye ubona ko kitarashika aho ushaka. Terera. Kameme tugira icyo uterereye. Gira icyo uterereye. Yego kirumvikana. Apotre duheraheza rero kumbure nashaka ngarukire ngaha muri kino kiyago cyo musa ariko nifuza ko twozoyaga kuvyerekeranye n'ibi bintu tuvuga ko igihugu ca habayeho intara zishasha zagutse amakomine yagutse 42 nimba ntihenze uyu munsi ni intara zitanu ubutegetsi bwegereye abene gihugu canke bwagiye kure y'abene gihugu ni ndifuza icyo kintu kumbura abantu baraza kutubwira tuze tugifatira umwanya je muri mu mvugo yiwanje je ndi umuntu agunda kugira confiance indongozi kabisa. Ibyo byo kuzuga birinde biba. Bavuga ati tuve ku ntara 18 tuje kuri 5. Indongozi n'abatekinisiye kuko haraje mu ikibazo cy'ubufundi ngaho. Yego. Baba baricaye bagakora ivyigwa, bagaharura inyungu umwe n'igihugu ahantiri. Bakavuga ati iki kitugize ikiniki nico cyotuma ikiniki gitera intambwe mu iterambere turimo. Nandi hoho jewe kugira ngo mvuye ngo kubwanje nta ngorane icyo soje kuvugira urundi muntu eka musanero mukeneye uramurongo ndamurongo kubera bitwaye nabibonamwo abantu benshi bavuga yuko none ko batimuye umuhana we wacu oya wagumye haha itongo ryanye ntibagimuye iraho kuvuga tuno munsi wahora uja hanaha niho wahotanga makecha gusaba icyangombwa ubu uzogisaba izwe je bintwaye nta kibazo igihamba yose uko cyo ndondera ku butware canke kubura ba administratif ndakiro none nta kibazo ahubwo biragoye urumva abantu bica bigorana. Hari nabo numvise nyine usanga babivuga bonamwe ibindi bibuje buri negatif akavuga bati nyamara umwe n'igihugu ibiharuro byabo ariko jewe vraiment uko ndemye nukomeze ingingo mwene zijya ziciye no mu nama nshinga amateka zigaca ku bantu bangana kuri kubahinga tushobora kuza kumubwira ngo nabikinengo utoramo oya je mafitiye confiance nikubwira kuntu ndyama muhira ngakura impuzu ngasinzira nzi ko umutekano wanje igisirikare n'abapolisi simba zinaho bari yego uremba ndahaje oya mugabo nabizi ko bariho kandi baje kuncungerera umutekano baje kuraba ko umwasi ataza kungora aca ndyama kubera mfite confiance mu bantu uje kumbwira ngo ugira rabe ngo ukontribuye ngo urabe ngo ingene amaposition y'igisirikare ngo apanze urabona ngo bimeze gute kandi je mvize umutekano uri kurangora ingene bapanga byabo mugabo je ico nkene ni resulta yego ibaye positive we urashima nta kibazo tagiye kumwe n'igihugu mbona ari sawa sinuje kumbabaza ngo nyereka ingene mwabikoze mubwiye n'impamvu byagenze uko oya kuko ari kugora abanyagihugu ko ari kubagora peut-être hari abantu ashaka kuvuga ati hari abaguverineri 18 cyo nari mfisemo batatu mwe buraba nko gusingira n'ubu nari mfise inshuti nari mfise inshuti ibyo ni kibazo cy'abantu cyaka avuga turabona y'abastaneri bari 100 ijana 100 ni sawa tagenze hari ibintu bafise biharuro byabo ati wacu yari arashikiriwe kuko akavuga ati yara nk'ubu ndose nka rimwe kwijana amakomine akijana 100 ndafise uburenganzira bwo kuronka ikomine mu cyezi bi yego mugaba haruriye ku ma province 5 suru urabyo burya hari amakarikire ya politique abaho kujya kuyabaza umwene gihugu buri kuramugora buri kuramuruhisha urumva rero byo ni ibintu abantu
bakwiyugira confiance babikoze nibaza ko batabikoze mu nyungu zabo bwite kuko bazikoze baserukiraho abandi batagiye imbere mugabo babatumye burya batowe bose batowe kugira ngo baserukire ababatoye none ibyo ndakubaza nawe nk'umunyamakuru yego sibyo uduje tugisozererako iyo myidogo uvuga y'izo ntazi zabaye gutyoye wazumva nyumwene gihugu uyu uzumva muri babandi nyine bafise ibyicaro barondera cyaba abapolitisiye cyane cyane barepresente bitigi bingahe mu Burundi ni nabakeya gose wanagomba kuko abene gihugu nibo na miliyoni 10 nangahe je nibaza yuko abantu bake kuraba ico abarundi bashaka nivyo abarundi bashaka nukujya no kujyama amahoro kugira amahoro n'umutekano kumva umuntu ari mu mwidegemvyo ku buzima bwiwe gusa nayo ibindi byo ni imikenyero ya politike byo bazona bihindura basubire bahindure n'ibindi politike ijana n'ibihe yego ntihagire umuntu agira umutima uhagaze ngo wapi irebye hari ibintu bihinduka muri administration bisaba integuro zikwiye mugabo mu gihe bikiriko birakogwa ntiwobigaya bitaravuga ati ntibiriko birakogwa raba ko ico kintu kitariko kirakogwa yego nimba kitoko kirakogwa kikebure yego uvuga uti naho mwagaze ikintu ari ikintu mwibagiye sibyo yego kuko hari imanza zishya zimuka yego umva nk'amasentare y'intango amasentare y'igihugu arimuka kuko yari ku ma province ivyo navyo n'ibintu bategura bakabona bati imanza zikazigabanganwa gutya bavuga ati we wahora uburanira ngaha ubu rero urabona ibintu byarahindutse ubu ntugitwagwa muri intara ntikibaho uzoburanira muri ya sentare yahana ni dose yawe yagiye sivyo nimba ari intara y'indero bavuga ati ubu rero yimukiye hariya yego so n'ibintu bahindura ku buke bagaheza bakabyereka abantu bati burya kubera intara zagabanutse iki mushobora gusanga ahubwo ariho habayemo ama avantage n'abahinga reka turindirize n'ibyo abahinga kuko abantu ba developer esprit yo kugira confiance indongozi nibyo abantu ba developer esprit yo kugirira icizere indongozi bari byiza cyane apotre kumbure sozere kuri kano kajambo abene gihugu bari mu Burundi n'abari mu makungu nukuri sagasesheshwa rumuri ibikorwa byawe bishimwa na benshi kumbura hashobora kuba hari ababigaya bariho bagendaga y'ibyo abandi nawe uragaye ibyo abandi ibyo ni bisanzwe nimba hari ababigaya mugabo nemeza igitigiri n'igitoya abashima ni benshi nubuhe butumwa wobaha mu ntumbero yo gutegura uyu mwaka wa 2027 Burundi bwimirije mw'igikorwa gikomeye c'amatora abo nabari mu Burundi ariko nabari hanze bafise uburenganzira bwo gutora bariho hariho nabari hanze kumbure badafise uburenganzira bwo gutora mu kino gihe mugabo bifuza kumenya kubona n'ibyiza by'igihugu cy'u Burundi nubuhe butumwa wobaha bose muri rusangi reka duhere ku bari mu Burundi nuko abantu batoteranywa n'amatora amatora ni igikorwa cy'umunsi umwe kikaba kirarangiye yego hama ikindi naco abantu ntibaje guhungabanywa ngo bagire umutima uhagaze kandi babona hari amahoro n'umutekano nibashigikira inzego zihari z'igihugu z'intwaro z'umutekano zo kwivuna abansi zigendereza umurundi wese amenye yuko igihugu kigarukira ahahagaze akahacungera neza tukaza turahanahana amakuru umuntu wese agomba gutoba bakamuduha bakavuga ati we hagarikira ngaho nayo sino nta kintu na kimwe nta nk'icitse amabere amatora azoba ni nkajya aheruka kuba yejo bundi kandi yagenze neza abantu nimba ari udandaza kandi kuja arabaza iyo ajya kurangura ibiciro ingene bimeze urima n'abandanya arima worora yorore abaje mu mashirahamwe bakorera amashirahamwe yabo ha munsi w'amatora hazogende batora ibananze ibikorwa byabo nayo ibindi byo ntihagire baje kubasamaza ngo ngwaho
ngo hari igikoko cyitwa amatora higira gitera nta gihari nta gihari nibareme ntihagire ucanamwo n'uwundi hanyuma mukaja mu kazu k'amatora ntawe uzinjira na mugenzi we umuntu azotore ku mutima w'umurongoye amenye n'ico ashaka abone n'uzokimushikanako hama yitahire nta bindi aho nibaza ubwo gutuma numvise ngo buri muntu aba ari hanze bose burafatanije hamwe hanze bazoya gutora baratora hari abafite uburenganzira aje mu ambasade bagatora ibyo nibisanzwe hanyuma utabikeneye nta ngorane baharura amajwi y'abatoye ntibaharura amajwi amajwi y'abasivye sene ntiyaharura iharura amajwi y'abatoye bakavuga bati uyu muntu yaronse ijana kwijana canke yaronse aya yego mugabo si vyiza yuko umuntu yiyaka uburenganzira bwo kuja gutora cyane si byiza ko umuntu yiyaka uburenganzira bwo kuja gutora ni naho dusozereye kino kiganiro kumbure cy'uno munsi tuzofata ikindi gihe tugira ibyo tuyaze na apotre wacu apotre wanyu umwana w'Imana Isidore Mbayahaga nizere ko sama tugiye kuyitangura neza kandi tuzonayiranguza neza ndavuga ici nizere ko tuzonarirangiza neza apotre uko biri kose hari ibiganiro hari bitera mu muteganya kuzokora ko abantu nkamwe bavuga butumwa ivyejo biragoye kumenya aho rero biragoye ntukoresha penalty oya sida ukoresha penalty urumva umuntu niwe yagomba kugenza umuntu bari abanyabwenge bahiganwa afumbata ikinyugunyugu cabaza mugenzi batinda kubaza ko wigize umunyabwenge ngaha fiziki atuvuze ikinyugunyugu okay ati nenda kubaza kirapfuye cyaje kirakomeye aho yateze umutego umeze gute ati akavaho gikomeye cyane gifyondera ndaciciye akavubona ko cyapfuye cyane kereka kiguruka nzobe ndamutsinze hanyuma uwo munyabwenge aravuga ati ubuzima bw'icyo kinyugunyugu buri mu kiganza cyawe niyo nyishu yatanze natwe ryo rero hazoza ingene ibintu bizogendeje ubuzima bw'abantu ubuzima bw'igihugu buri mu kiganza cy'uhoraho nicyo gituma yavuze ngo dusabe iby'uyu munsi kuko ejo hamenywa n'uhoraho wa mugabo nicyo gituma rero nagomba no guhamagarira abarundi n'abandi bose iminsi yose kwama basenga bagasaba Imana ibihe byiza nawe kandi Imana idufitiye ibyiyumviro byiza pe nta by'ibyago biva kuko idufitiye ariko kandi itworeka kugira icizere turavye ibihari uyu munsi turizera ko nejo ari heza nejo ni heza turizera ko nejo ni heza ni jambo rikomeye mbere narangiza kino kiganiro apotre novuga ngo shime sinoheza novuga byinshi ariko gusa reka ndakwifurize kubana nyugira amagara meza Imana ikomeze yorohereza umuryango wawe n'abawe bose muri rusange amen komeze utera imbere mu byiyumviro amavuta akomeza abe menshi tuzigamire mu basi tugire ubwenge yego genda n'amakenga amen ariko ni byiza iyo umuntu ari mu biganza by'Imana naho yoshikwa n'ibintu bibi abaza ati ntambara si yanje ntambara niyohoraho hageze ibyo ashika ko byiza nabyo ntiyikubita ku gatuza ngo avuge ngo genda umugabo ngo ndaze kugira ibi n'ibi n'ibi avuga ati n'ubuntu bw'Imana kuko abo byankiye bose uko batarondeye bari bagerageje abahombye bose uko batadandaje kandi abadanaje bakunguka suko baranguye aho bisangije hari ibihe Imana icishemwo umuntu ukwiye kubimenya ukavuga uti none je byakunze joho natanze iki burya abavyuka kare bose so bacitse abatunzi reka ntuzubone we Imana igutwengeye nguce uvuga ngo jewe ngo nigende umuhererezi wayo abandi rabanga umugana wawo undi ati si niya konsa urayose unyarutsa kuko si so si nyoko ejo izo gukura kwibere
ahubwo umuntu wese akwiye kumenya mu bihe byose arimo akamenya ko afatana ukuboko na mugenzi we nimba naka byamugoye we bikaba byakunze ibihe biranyurana kujya ibirenge bikurana kujya imbere ntibigirayo rimwe sibyo wewe nimba uri ugeze hejuru uri kuja hejuru hakaba ari uw'Imana ikuye hejuru amanuka muzohurira ku ngazi uduga nawe amanuka muhitaniza ukuboko umuramutse umutegera n'ijambo ry'ibyizigiro kuko ikindi gihe mushobora gusubira guhura aduga nawe umanuka ubuzima bukwiye kutubera icigwa kuko isi ni umuprofeseri isi ni umwigisha mwiza ntukagire ngo wowe ngo urakomeye uyu munsi nguce uvuga ngo urica ugakiza uwo ushatse uhagira ibyo ushaka ikintu cyose ufise Imana higeneye umwanya wacyo tuzocamamo nimba uri mu ntebe y'icyubahiro ntiwibaze ngo bayigusudiririyemo nimba uri umunyabwenge tanga ururabo uti iyi ntebe nicayemo mbe nayicayemo ku nimero zingahe najya ububwira kangahe umenye ko nawe kujya wayicayeko hari uwuyivuyeko uvuga uti nanjye burya nzoyiva ko yicare ku wundi bizogufasha kumenya uti mu kiringo cy'iwanje nokora iki kuko benshi babiba imbuto z'ingene bazobaho inyuma y'ibyo bihe mu gihe bakiri muri bya bihe byiza niwafata abantu nabi ni imbuto uri kurabiba ni kredi watse utegereza kuzokwishyura urabyumva rero abantu bakwiye kumenya ntugende ubyimbije ibituza wigira umuntu atikora ko ngo uvuye ngo je ngo ni imbutiro banuye oya n'igihe cyawe n'icyahera aho uri hazobundi bizofasha abantu guca bugufi nimba uno munsi urya ugahaga ukabisesa ukamurara ku butumbi yaba uri umunyabwenge wari kumenya ku mubanyi ngene baraye nimba abo batanu cyo bashira ku ziko ukavuga uti ibi iye nasigaje ibi ndiko ndasesagura hari abantu bagura imikate bakayita batayiriye kubera iboreye mu kabati batanze umwanya wo kuyirya yari kumenya ati ivyaba bari guteka ni binapfishije ubusa akabifashisha abandi uwo niwe munyabwenge uwo niwe munyabwenge uwo niwe munyabwenge niho ugenda witsitaza ku bandi kubera wambaye ibirato monama iyo ni kredi uri kurafata nukuri kube uno munsi ugiye kubiraba hariho benshi bisanze ahantu batari bazi ko boshika bo bari bicaye bahashira abandi gusa ariko uno munsi abo bahashitse babasanzeyo ibihe ntibivyagwa ibihe ntibigira inshuti ntibigira ubwoko n'umuryango ibihe bishikira abantu bose rero ntugatwenga nawe ari mu byago ngo uvuye ngo we byabuze adresse yawe biraza aho uba birazi n'icyo ukora birazi n'aho ugendera ahubwo isaha yawe ntiragera birakubitsa n'igihe cy'ibyiza ntugavuye ngo naka ngo ibyiza byaramusimbye turi ku nimero umwe wese ahezagirwa mu gihe ciwe mu gihe ciwe uno munsi ugiye kubiraba abahora basega abandi uno munsi bagaburira abo basega urabibona bishoboka gute ingene umuntu yabaye umuboyi wawe uno munsi bihinduka akarura kwigishiriza abana akakurihira inzu akakugaburira kandi wahora wamufata nabi hariya ibihe biragoye ibihe biragoye uno munsi hariho abantu bagowe batigeze bamenya ko bagowe batashobora kwemera ko aho bari hari abantu bahegera bari abantu batinyitse bicubahiro badashikirwa mugabo uno munsi barifuza n'ububaha bwake bakamubura bisanze mu kibanza batabibaza ko bazoshirwa ubu bare banyweramo nta muntu yabujako bwaba ufite security y'ubwoba mugabo uno munsi ukabona yinjiye mu kabare k'amatete afashe umukenke ariko asangira n'abene gihugu bato bamwe yanena kera abantu babicara bige ikibukoreye uwundi
ni epargne urabitse uraziganije uzogikurayo kandi uzokibekurana inyungu byiza rero ejo haragoye ejo burya kazoza k'umuntu ari we wese Imana yakagize ibanga ariko abantu bakwiye kubimenya ukamenya impamvu uri aho hantu impamvu uri icyo kintu impamvu uvuze icyo kintu ukiyumvira uti mbeje Imana yabihaye je kubera ikirenganye naka kubera itabihaye naka ikabiha jewe ugashyiramo ikibazo ukabaza Imana uti Imana nkora iki nitware gute ni byiza rero ko abantu baratukana abantu barambikana bararegana baracafuzanya ugasanga yego naho byokunda ni sawa none nawe iryo deni ufashe ntihagera kuryishura bizogenda gute ni kredi iyo ni kredi ubufashe byiza umuntu yogomba gukora iciza nubwo cokunanira kikunanira mugabo utifuje cyangwa ngo utegure gukora ikibi ni byiza kuko icyo nabonye neza ntihomba oya tuhereje ku majambo akomeye nibaza ko cyangwa se tugiye amajambo akomeye uko biri kose umuntu akwiye gufata umwanya akayiyumvira ko nawe uza gukurikirana kino kiyawe bandi baheza muheza reka ndabashimire mwege mwese mwakurikiranye kino kiyago cacu kuva tutangwe ndetse kugeza mu mpera ndabashimire cyane kuba mutuha n'ivyiyumviro muri za commentaire zanyu mushikiriza yaba abazishikiriza bari mu Burundi ndetse n'abari mu makungu tubashimire cyane mu buryo bwiyaguye cyane tubashimire tubifuriza kubandanya mugira ibihe byiza cyane tubifuriza no kubandanya mukurikirana ibiganiro byacu ariko kandi ibiganiro byacu bigira akamaro iyo mufasha kanya mukabisangiza n'abagenzi banyu bye bye tuzobadusubira hasta la vista.